wiriwe mukunzi. Gusa numvise avuga ngo ibintu yagize ngo komande ngo byaje. Okay. Wafite ndamukeneye ikintu nashaka tuvugana sino. Nakwa normal banshaka ko tuvugana ku kintu cerekeye urubanza rwa diploma. Twaganiriye cyane. Banyita Alexandra. Nje nawe nabahamagaye kugira ngo tuganire. Nitwa Ntare, umutasi yigenga. Nifuza ko ndabafasha. Ndafise ikibazo. Ndakeka umugabo wanje ko yobanca inyuma. Niyo mpamvu nabaronde kugira ngo mumfashe. Ndashaka mungirira itohoza, muperereze neza koko. Ivyo nibwira ko yoba ari ivyo, canke n'abandi ko ndibesha. Tuzohuriye kuri jardin public, uzompamagara umaze kuhashika. Bitaruko. Izi foto umugore wanyazorara azironse. Wow, mbega byiza. Karibu cyane ma copine. Nukuri wumve ko ndagufitiye igishika cyinshi cyane. Kandi nzoneze kwa kukubona. I miss you. Nanje noko. Gusa rero urazi ko ntaherutse mu gisagara ca Bujumbura. Nashaka uzomfashe undonderera aho nzoshikira. Kuko sinipfuza ko nosubira ruguru. Sheri, karibu rero hane iwawe. Wow, ndahanezerewe cyane. Ndahakunze cyane rero ntihagera. Nibaza urabona ko no mu Burundi hasigaye ari heza se mu Burusiya gusa. Sana ukuri ndabona iterambere ryarabaye ryinshi cyane. Benda kubaza. Vyagenze gute bwira ngo ino nzu ironka akanya gatonya. Kuko mwino minsi usigaye ari busy cyane. Mbega abakomisiyoneri ntibakizembagiza umuntu nkako kundi kwa kera. Oya Sheri, ubu bisigaye byaroroshe. Hariho company yitwa Mega Customer Center ikorera ngaho Bujumbura. Nukuvuga ikintu cyose ukeneye bafise platform aline. Uragenda ukakirondera aho bagituma ko bakakikuzanira. Reka ndagoye nk'urugero. Urabona nk'ubu kushitse warusha. Urashaka kuvuga ati numva ntakeneye kuza gusohoka. Ikintu cyukora uzugenda kuri platform yabo. Ukarondera restaurant yose wumva wifuza. Hama ugaca ubatuma babikuzanira nk'akanya ko kuramukanya. So nabigushikiri? Wow, baragana livraison à domicile. Yego cyane ntacyo nakimwe badakora. Wow, ico cyumviro cavuye he? Ahongira uwo muntu yarabaye hanze canke no mu diaspora. Ya no mu diaspora yakizanye. No kuvuga n'umugenzi wa Alexei yaraje abona ko akwiye guteza imbere igihugu cabo. Hama hitamo kubura iyo company. Ahubwo mbabarire ushobora kubona kwicishije amajambo kandi ushonje. Cyane gose. Ahogira commande kuri iyo platform. Nizere ko bidateba. Oya ntabwo biteba ni nk'aka kanya bazabizanye. Byiza cyane. Tungiriye commande rero hama ucubura ntera blague zo mu gisagara. Nukuri nugira ikibazo umunsi wose nawe uguhariye. N'amakonsultation yose narivse nayahagaritse kugira ngo tuze kugumana.
Mama, ahantu ni heza cyane. Harasumba hamwe twahora tuba mu Kigobe. Ego cyane mwana. Ni heza gose. Hama ni byiza kuje mwana. Kuko waragize ko tuvugana. Nibyo koko hari hageze ko tuganira. Ko nanje nari mfise ibintu byinshi. Nari numva ko noganiriza umuntu. Kandi urazi ko atawundi kuganira nawe atari wewe. Mwana nanje urazi ko nzo kwamba mari ku bwawe. Amakuru mashasho uzanye none nayahe? Mama, amakuru nkuzaniye ntabwo ari meza. Kike cyumvire muri mwiyumve na Anna Boer. Ndabona byantengeye. Icyumvire iki? Kike cyumvire muri bavuze ngo ndamubeshe Alexa confisenda. Nubu ndacyumvire byaguhereye. Kugira uvuye kutandaye office. Namba wabanje kwiyumvira ibizokurikira sinzi. Mama, ntayandi mahitamo narifise mu bihe nkabiriye. Kwari kugira ngo ndamubwize ukuri. Naho nyene byagutegeza guca mu nzira zibiri. Ko je ndabimubwira. Kinyike gakobwa kagakoshoro ngo ni Alicia akabimubarira. Gusa ndagutahura mwananje. Ariko bizoja mu buryo. Kazi bamaze kwandikwa muri commune no mu isengero. Mama, ubu ho hadutse ikindi kibazo kandi gikomeye cyane. Ngo iki? Alex yasabye divorce. Sa? None wamwishuye ngo iki? Namubwiye ko bidashoboka. Wamwishuye neza cyane. Ahubwo reka mpamagara wa mu avoka wacu. Numve ico yabivugako. Arina, wakoze cyane kuza kundaba. Usukono nari ndagukumbuye. Habwo mbwira. Hajya hano hakugoye neza. Alicia, nanti nari ndakumbuye cyane. Hajya hano hangoye neza. Mbega wamaze kumenyera akazi. Kazi namaze kukamenyera. Gusa ndakubwira. Nenda gufitiye amakuru ntariko ndakubarira. Urasi ko jewe na Alex twasubiranye. Nivyo? Cyane. Nukuri byaranyankiye ko nshobora kumubakora. Ntushobora kwiyumvira ukuntu binkomerera kubaho nzi neza ko ntari bumubone. Sinzi ukuntu bikenza kugira ngo umukomeye muri ibi bihe nk'ibi urimo kabisa. Iyo ukunze bigusaba gushiramo ingufu nyinshi. Birankomerera cyane kumubakora. Ariko iyo ari hafi yanje mba numva ari nkaho mpinga isi n'ijuru byose n'iby'iwanje. Hama bya mukobwa Alexandra ibyo biri gute? Alicia yaramusabye divorce. Turindiye ko amusinyira divorce kugira ngo abayidegemvye amadokomeze ibyo wacu. Ufite mukobwa ndamutinya cyane. Ukuntu namwumvise ntambibagira. Uko biri kose jewe na Alicia turizera ko bizogenda neza. Ndabifurije imigisha n'imihezagiro. Hama uzi ko ndiko ndategura urubanza. Really? Yeah. Oh my god. Ninacho chatumye nzano ngaha kugira ngo ndabikumenyesha. Mafi. Kubeki wifuza yuko tugokorera urubanza runini. Mama, uningira ngo ibintu byo mu buzima. Urazi imyaka nakoreye diploma. Okay mama wanje ndavyumva. Myaka wakoreye diploma ushaka ko? Nyine mbone ko nayihejeje ndyoherwe nyine. Ne wifuza gutumira abantu bangana gute cyane tuzoce tubigenza gute? Mama ndifuza gutumira abagenzi banje benshi nyine turyoherwe ubone ko nayihejeje nyine. Umura mwana wanje nta wundi muntu turonderera atari wese. Sino. Ndakubaza ikintu kimwe. Narategekanya kuzoca ukora iki? Uzoca gufasha Alex kubira? No mama, murabona byo bintu nize ntaho bihuriye na byo bintu by'ifundi. Ahubwo nifuza ko naje ngoca mumfasha nkagira ikinyamakuru canje. Ushaka guca umujournalist? Ego mama. Ibi nibikisheri umugabo ni ndabikoze. Nanje sinamuzi. Icyo nzi gusa nuko shaka amahera ngo ashobore kubinuma. Sino. Sheri,
umuntu ni Alexandra yabikoze ndabizi ko ari Alexandra yabitumye nta wundi muntu yakora ibintu nk'ibi niyo muntu wenyine twifurije nabi sinon à part de ça il y a personne. ndashaka uje tubwira umuntu yagutumye ibyo bintu ucidufasha unyike burundu rusiye kora mu maso kandi ntimugire ikibazo mufate yuko tutigeza dukorana igikorwa na kimwe ariko sinogenda ntabahanuye mwicunge ku mugore wanyu ibintu bingeze ahantu je kuri ngisho koresha ingufu nyinshi amafaranga menshi kuri Alexandra nanje nuko kuva Alexandra aza mu buzima bwanje ibintu byose byahindutse umwanda ndi gute cyo gukora ngo umashe kuduhenda twese aho sheri uri kurabimbaza ahubwo je ndibaza yuko ashobora kuba afite ikintu mu mutwe we kidakwiye neza ahubwo reka ndakubwira ikintu kimwe uhereye ino munsi dukure kuba amagabo gusumba uko twari dusanzwe tuba amagabo atari uko nawe kazotubana sheri mbabarira uzi tugabanya imisi twahora tubonanirako no none tuzoca tubigenza gute Alo, ni Alexandra muvugana. Nashaka ndababaze ko makuru nabatumye gutohoza mu bamwara ya Ronse. Ntumbariye ko atanakimwe mwamenye. Ariko nabarisha amafaranga yanje kugira ngo munkorere akazi neza. Cengiye kandi nayabarisha imbere. Umviriza. Akazi karahagaze. Nta service yanyu nkeneye. Bigaragara neza ko mutazi gukora akazi kanyu neza. Alexei, nako ndiyumvira korora inkwavu hari inyuma. Oui. Ubu ni umugambi mwiza mama. Iyo ni projet bien sana kandi abanyagihugu benshi ngaha mu gihugu ko barijukira umugambi. Kandi inkwavu ziragwira? Mama cyane gose. Ziragwira kandi ziroroshe no korora. Mbedi Mariha ko ntamubona ngaha muri sala. Ndumva mu chambre ikariga. Byiza cyane. Hama ndagyohewe cyane ku iki cicaro tugiraniye kome famille nukuri ubu mwanya turonka gake. Rero numva ndabyishimiye cyane. Ahubwo najana y'intomboje mako dukoranye twese. Mbega urubanza rwanje nuko mutegura gute mwagize liste yabatumire. Nugira ikibazo tanye. Biriko birategurwa. Nitworeka kuryohera umukobwa wacu. Mugabo. Iyi diplome arayikaniye sana. Cyane Alexei ndawe ko imisi naraye majonja kushuro yongera. Ariko nari mfise igitekerezo. Nariyumviriye ko Alexandra nawe ubona azotora diplome inyuma y'indwi imwe Tania atoye diplome. Nta kuntu twobafetera hamwe umunsi mukuru. Alexandra ubyumva gute? Icyo cyumviro ni cyiza kuko nta kuntu twakora imanza zibiri mu ndwi zibiri zikurikirana kandi imanza zisa. Alexei ubyumva gute? Jije nibindaba kameme. Byo muzotegura byose nimwe muzobyikora na kibazo. Kandi yandagiye kandi mfite ibyo gukora ngaha. Alexei? Tania mureke. Usanga yagize akazi kenshi. Ahubwo mama na agenda rushe ngira amabesha nja kuryama nduke. Okay. Mbeko mbonye Alexei aciye yijirirwa mvuze ko muzokorera hamwe urubanza mwe na Tania. Ahubwo sinakubariye. Ejo yaraje muri chambre yanje aje kunsaba ko nomusinyira divorce. Ariko sinigeze ndabimwemerera. Kimwe nashaka ndagusabe umwegera umuhungu wawe muganire ariko ivyo bintu vya divorce
kuko natabihagarika ndazi ko nawe bizokugirira ikibazo. None ivyo vyabereye ngaha mw'iyi nzu mbamwo cane ko ntabimenye. Nari nzi ko yari yabikubariye, ahubwo nashaka ndagusaba ikintu kimwe. Mugera umuhungu wawe muganirize ivyo n'ivyo divorce abireke, kuko natabireka nawe bizokugirira ikibazo. Ntumbwire ko ushaka kuntera ubwoba. Oya, ntabwo ndiko ndagutera, gusa ugikorereko kuko ndazi ko bitazoroha. Reka nanjye nje kuryama, uyu munsi nagize umunsi mubi cyane, ndashaka kuruhuka. Yeah, Roman. Yeah, it's like that, man. It's like that, you know. None, Yeah. Alexandra, azoguma kwirikama kugera ryari? Roman, habona ibirenze ivyo. Ashaka gumana nanje kungu. Imagine, bro. Ariko ubwo n'ubujuju. Kwaguma kwanira ko mugira divorce. Arize ko azobironka amahoro. Erega hagati yawe n'atarukundo ruhari. Nta mahoro azigera bironka. Yeah, of course. Ariko ikintu nyamukuru nyine mu buzima ni kugira amahoro. None wumva nyine ibirenze. Ariko urakwiye guhagarara nk'umuntu w'umugabo. Kahangana n'ibibazo. Yes, of course. Ikintu nyamukuru ushaka gukora no gukingira Alicia. Yes. Ico nico kintu ubwo cyambere wagakwiye guherako. Ngo Ariko byari sitatabona fe byari. Rimwe na rimwe birasaba yuko hari ibibazo ushobora kugira ukavyihanganira ugahangana navyo kugira ushobore gutera uje imbere. Roman, sometimes ubuzima burarenga. Nabyo nifuza kubana n'umukobwa nkunda kandi niyumvamo imimari yazima sana practical sa. Alex, rimwe na rimwe birakwiye ko umuntu ahangana n'ibimubako kugira iterambere ry'iwe arikingire. Roman, amahoro ko tugendera igiturumbuka. Donc nanje guhita na Alex kugira tuje gusangira agakafe. Wow, uyumviriye neza cane. Nanje nari ngiye kuramutsa umuntu iyo. Merci. Sawa musigare. Hama Jean twaravuganye ndamubwira ko bisaba ko dutegura amaplan meza atubwira ibintu bisa neza kuko urabona ko ari umunsi abana bacu bahamiye cyane gose. Hama ndibaza ko mwofatira nko ku bantu 100. Nibaza ko bakwiye ku nshuti n'abagenzi ba hafi. Bon, ku bantu 100 je nibaza ko ari sawa. Hamwe ico kwiyongera ko naco. Je nibaza ko sezo twoba dutanguye mukaba muhageze kuko ntidushaka imanza zo mwijoro. Ego